ndagyewe cyane rwose kubona ashobora gutaha inyuma y'imyaka myinshi kandi ndabona ikintu cya mbere kwanza nari nkumbuye ni klima ndiko ndumva muri no mwanya birangyoye cyane kubona abantu nasize mu gihugu ni babandi nyene biraryoshe ndagyohewe cyane rwose ni ikintu kindyoheye umuntu wese yatashe mu rugo yamaryohego yamameze neza umufise uburyohe n'umufise ububabare canke fatigue mfise muri no mwanya sindiko ndayikonta mugabo kubera umunezero ndagyohewe cyane rwose. Thierry Kijanya ushikira mu cyo kwita Burundi Bwacu Festival bega twakwitega kwikina byawe haraci imyaka myinshi udaperforming hano. Imyaka namaze myinshi na performing mu Burundi mugabo ntibisigura yuko nari maze imyaka na performing handi mugabo kwitegura nariteguye bikwiye nkuko bivuga mu Giswahili ni I was born ready. So urumva ndagira imyimenyerezo umwanya wose ndagira repetition tout le temps aho ndi hose ndi mu nzu ndi mu cyumba muri douche ngoma ndiko ndaririmba ndayiteguye cyane rwose Burundi Bwacu Festival kuko niyinzanye mu kintu nyamukuru nga mu Burundi niconje gukora. Watumira abarundi bataramenya cyane ivyo festival ukabatumira ko bazokwita. Ego ndifuza yuko abarundi bose boza dusangire abarundi abanzi n'abatashoboye kuronka iyo opportunity yo kumenya bose bashobore gushika le 24 juillet kuri Sacré Pic à 14h donc nzoba ndi kumwe na Bahaga Prosper nzoba ndi kumwe na Africa Nova nzoba ndi kumwe na Chiza Bernard nzoba ndi kumwe na General Oreg nzoba ndi kumwe na Bifes nzoba ndi kumwe na Mona Walda Mokenzi nzoba ndi kumwe na Nicolas DJ nzoba ndi kumwe na MB Data na Estanish ari nzoba ndi kumwe na hari abandi n'aba DJ hariho DJ Saido DJ Chento DJ Lewis and DJ Daddy DJ Eddie urumva nzoba ndi kumwe n'abantu benshi ni kintu kitari bwashike nibaza muri kino gihugu mugabo ko mari ubwa mbere ikintu cyose gitanga ubwa mbere ifo kugikoresha gushiramo ingufu zishoboka zose kugira ngo gishobore gupasa so ingufu nje ndagishiramwo ndavyiteguye cyane rwose. Gira ko ifite abantu na oui abadashoboye kubona ivya 24 canke abaryohewe cyane pour le 24 barashobora kuza tugapartager encore ubwo buryohe pour le 30 le 30 bizobera Ingozi hama le 31 tugende Igitega.